kubabazwa kugira ngo iduhindure abahizi. Kuva 13:18 Imana iducisha mu rugendo rwo kubabazwa kugira ngo itwigishe guca bugufi biri kuko urazi muri kameremere kacu tuvukana amanyama. Muri kameremere kacu tuvuka turondera kumenyekana. Muri kameremere kacu tuvuka turondera ko abantu batubona badushima. Iyo niyo kameremere yacu. Haleluya. Amen. Ariko Imana ikunze kudukoresha ibanza kuducisha aho hantu kugira ngo mu rugamba rwo kubabazwa kugira ngo itwigishe guca bugufi. Hariya mu gusubira mu byagezwe ushobora kuba muraturabira. Gusubira mu byagezwe igice 8 ku murongo wa 2. Gusubira mu byagezwe igice 8 ku murongo wa 2. Reka ndahasome, ndashaka kuba n'abatanzi kuhabona. Haravuga ngo kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoye kw'iyi myaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu yuko muzokwitondera ibyagezwe byiwe canke mutazokwitondera. Haleluya. N'abacishije mu bugaragwa kugira ngo ndabigishe kwicisha bugufi. Bene data, uretse ituma Imana ibanza kutwigisha kwicisha bugufi, ntabwo Imana ishobora gukorana n'umunyabwibone. Ntabwo Imana ishobora gukorana n'umuntu yishira hejuru. Umunyabwibone wese Imana iri kumwe nawe. Kuko ijambo ry'abantu ariko igwanya abibone. Ngo ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Haleluya. Abicisha bugufi igira iki? Ibaha ubuntu. Imana abicisha bugufi ibaha ubuntu. Imana yacishije Yosefu muri Egiputa yemera ko aba umuja kandi yamuteguriye kuba umukuru kugira ngo imucishe bugufi, imwigishe kwicisha bugufi. Hari ibintu byinshi Imana igenda iducishamo kugira ngo itwigishe guca bugufi. Hari amamesaje menshi aca mu bintu bigenda biratubako kugira ngo Imana itwigishe guca bugufi. Haleluya. Twambare guca bugufi. Imana itaducisha mu buganda bwo kubabazwa kugira ngo itwigishe kumvira. Uko ijambo ryavuze ngo narabacishije mu buganda kugira ngo ndabagerageze ndabe ko muzokumvira. Imana iraducisha hano hantu mu bugaragwa kugira itwigishe kumvira. Bene data, iga kumvira Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana yaducisha mu buganda bwayo bwo kubabazwa kugira itwigishe Kristo yisunga. Kuno gato turavuga ngo nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza araheza abagaburira manu mutari munsi n'abasukuruza banyu batigeze kumenya kugira ngo bamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Hari gushobora kubaho wishimiye akazi kawe ukaba uzi yuko ubayeho neza kubera akazi kawe, ukifata mu mufuko ukabika
umukenyezi yahora ngaha muri ba bashitsi nibashinze ntawe umugabo we hamwe jewe ntagihe wowe cupa wewe wacha yoba biguherana hanyuma nyuma y'iminsi mikeya wa mugabo ngo atashirwa kuri universite ariyo mimba ariko na wa mugore wa mudamu arahari arabayeho kandi n'abana bariga baka ibyo twari dufise kugira ngo ibanze kutwigisha yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'uhoraho. Ndababwira ngo ijambo ry'Imana ryo gutunga igenda ku buzima bwawe ryo kubeshaho mugabo ibintu murabe kudakwiye gukora mugabo sibyo ukwiye kwishimiriza. Ijambo ry'Imana ngo umunyabwenge yoya kwirata ubwenge bwiwe, umunyenkomezi yoya kwirata inkomezi ziwe, umutunzi yoya kwirata ubutunzi bwiwe, ngo ariko wirata yirate uhoraho ko yamenye akamutahura. Ariko twe tuzokwizira uhoraho ndani y'isi. Ijambo ry'Imana ngo uko umushumba ahanga amaso ukuboko kwa shebuja kandi nk'uko iceke ihanga amaso ukuboko kwa inabuja ariko nanjye nzohanga amaso uhoraho Imana ndani y'isi. Ijambo ry'Imana ngo tunabona amaso si kubwo bakomeye si kubwo bahambaye ariko ni kubwo uhoraho Imana ari mw'ijuru n'isi. Haleluya! Reka twishimire bakomeye, reka kwisunga bahambaye, isunga uhoraho, izigira uhoraho, izino ziwe azoba n'igiti gitewe hafi y'imigezi. Aravuna umuntu yizigira umwana w'umuntu, umuntu w'inyama n'amaraso gusa, uwo wameze nk'agati k'imokore mu bugaragwa. Rero abantu babayeho bakumva ibyeri kubera abakomeye bavukana ni pirate ariko original. Yesu ashimwe cyane. Original irazimvye mugabo iraramba kandi irakomeye. Imana igomba kuguhindura uwo original, yamucishije mu bikomeye uruganda rwo kubabazwa kugira ngo igukomeze ibyo wayubashye mu kamera ry'amasezerano uzukomere uzuyabona atabwishime atabwibone atamuhonyera ku bantu hanyuma uzubisigane n'abana n'abuzukuruza bawe base bahezagirwe kubw'ubuzima bwawe wabaye mu nama. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Rero nakuzaniye inkuru nziza. Haleluya! Reka gucika intege, reka kurambirwa, reka kwiheba, reka kubivamo. Hari igihe nigeze gucika intege muri rya mwaka wa 2014. Ndavuga none ibi bintu Imana yanjanyemo ni biki? Ndera nk'ubusubiye inyuma numva umengo nobiheba, ariko Imana yagufashe nipfa kukurekura. Hari igihe apfa kubivamo nukuraba neza, hari ataba yarigeze kubyinjiramo. Iyo Imana yaguhamagariye ngo kwiruka iyo Imana yaguhamagariye kwiruka biragoye bivuga ngo urahagaze, kuko nubwo uvuga ngo urahagaze mwiro tumva wisanga wasuye kwiruka. Haleluya! Bwana sifiwe. Imana iducisha mu ruganda rwayo kugira ngo idutoze indero nziza dusangire nayo ukwera kwayo. Turabe hajya mu Baheburayo, Abaheburayo 12:10. Abango kuko babandi badukangira iminsi mike nkuko bagomba, ariko adukangirira ikigira ikimazi kugira dusangire nawe ukwera kwiwe. Nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya atamubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe naco kibana imbuto zizana amahoro zo kugoroka. Nuko mugorora amaboko akiza ubudendevu kandi amavi aregarega. Haleluya! Mwabyumvise?
guterwa muri ibyagwa no muri ubura bwayo. Kandi twari dufise barata b'imibiri baradukangira natwe tukabubaha. None tuzorushiza cyane kugorokera se w'inkweru tugahoraho, kuko babandi badukangira iminsi mike uko bigomba, ariko we adukangira ikigira ikimaze kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe. Imana ishaka ko dusangira nayo ukwera kwayo. Mwene majambo, Imana iducisha mu ruganda rwo kubabazwa kugira ngo itwigishe inyifato nziza, ingeso nziza, karaktere ya Kristo. Na Yesu yarababajwe, niyo mpamvu yavuze ngo utemera kwikorera umusaraba ngo amurikire uwo namwiye. Yosefu rero, dusubire kuri Yosefu. Yosefu acishwa mu bibabaro. Imana iremera yuko ashika no mu gasho abeshewe. Hanyuma amaze imyaka n'ibiri gutyo, haza abandi bafungwa babiri bari bacumuye kuri Farawo, baza gufunganwa na Yosefu. Hanyuma umunsi umwe Yosefu, kuko aho yaca hose Yosefu yagira igikundiro, uhoraho yabana nawe. Mubwiza nakubwire, kuba mu byago ntibisubira ko Imana yaguhetse. Gutabwa ntibisubira ko Imana yaguhetse. Guhemukirwa ntibisubira ko Imana yaguhetse. Abantu kuba kugira ngo ujye n'ikijuju yishinga gusenga, ubukizwa bwaramutwaye ubwenge, nawe wiraba ukabona umengo nivyo. Oyaye, ni ibinyama bya Satani. Yosefu nubwo yari mu ngorane, Imana yabanye nawe. Presence y'Imana yari ku buzima bwiwe, ikiganza c'Imana cyari ku buzima bwiwe. Icyo urwanirira mu byagucamo, mu ruganda ucamo kubabazwa, rwanirira kuba ikiganza c'Imana kuguma kuri wewe, presence y'Imana kuguma kuri wewe, ubushobozi bw'Imana kuguma kuri wewe. Haleluya. Yosefu agira igikundiro, bamugira umuntu atwara agasho. Hanyuma haraza abo bantu barafunganwa, baravuye ibwami. Hanyuma umunsi umwe Yosefu abyutse arabitegereza, mu maso abona barinjiye. Hanyuma arabaza, ni iki cyabaye? Ati twarose inzozi ntawe kuzidusobanurira dufise. Yosefu ati nimumbwire, Imana niyo nyine gusobanura. Yosefu yari yacishijwe bugufi, yari yageze ahantu atahura ko atari we. Haleluya. Yari yageze ahantu atahura yuko ubwo yari ikuyeko icubahiro, yari ikuyeko gushimwa. Hari igihe abantu batuvuga, hariho barashaka kubwira abantu turazi kuririmba